kwigenekerezo rya 8/0 umwaka wa 2019 nshuti namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha nikaze ku rubuga rwa Television Naissance akaba ari amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abakora amabi mu Burundi ntibicare aho ngo bibaze ko bizokwijana ngo mitahi barondeza irashobora gusohorwa uno mwaka nyene 2019 na sentare mpuzamakungu CPI muraza gukurikirana muri ano makuru umwe mu baburanira abakorewe ayo mabi Petero Nkurunziza ngo yananiwe kuba kubwiwe ngo none ariko abita ku Rwanda ku bwa Dr Jean Minani arongoye Senared ngo kugumiza u Rwanda mukanwa n'icitwazo kugira leta isigura amabi iriko irakorera abarundi Ndasuye kwa ikaze muri ano makuru yacu tutanguriye mu bijanye na politique sentare mpuzamakungu CPI irashobora gusohora uno mwaka wa 2019 imitahe irondeza abakoze amabi mu Burundi ico ni cizere cumwe mu baburanira abakorewe amabi aho muri iyo sentare umushingamanza Maître Armel Niyongere ati ibiro vy'umushikiriza manza wa CPI bimaze igihe kitari gito biriko bikora amatohoza ku vyaha vy'agahomera bunwa vyakozwe mu Burundi muri kino gihe ikaba iriko irumviriza bamwe mu bakorewe ayo mabi iyo sentare rero ngo irafise ivyemezo bikwiye kugira ngo iyo mitahe isohoke tumukurikire muvyerekeye amatohoza ya sentare mpuzamakungu mpanavyaha murazi neza yuko amatohoza yatangujwe n'ibiro vy'umushikiriza manza wa sentare mpuzamakungu mpanavyaha ubu rero amatohoza rikaraba hari abariko barumvirizwa hariyo amasura ari karagira icavuze kubwicanyi buriko barakorwa mu Burundi ivyo vyose ni ibintu mu biro vy'umushikiriza manza bariko barakira twebwe abashingwa manza tuguma tubarungikira ivyegeranyo vyerekana ingena amabareka arakorwa mu Burundi twebwe rero turavye ivyo bintu vyose umushikiriza manza afise muri iki gihe turibaza turizeye neza yuko bashobora gutanga imitahe kubakoze ivyaha mu Burundi n'ubu bibandanya bikorwa kuko tuzoba mu kuvyizera twisunze cyane ivyerekeye ivyo mushikiriza manza yubafise naho rero mu gutanga iyo mitahe ari umutungane mu bikora twebwe nk'abashingwa manza bakurikiranira hafi uriko biraba ivyo bariko bararonka turizeye yuko bashobora gutanga imitahe kuri bamwe mu bariko bakora ivyaha mu Burundi aha rero tugatera kamo abantu bose baguma bakora amabi mu Burundi bamenye ko batinyegeje bamenye yuko ivyo vyaha bariko barakora bazobihanirwa twizeye ko muri umwaka wa 2019 hashobora gukurikirana bamwe kuko ivyangombwa vyose kumushikiriza manza biriho ariko murazi ko ari wafata iyo ngingo n'abafata iyo ngingo mugabo nazo tubonye ivyo afise tubaza yuko ashobora gutangura gukurikirana bamwe Leta y'u Burundi yitwaza u Rwanda kugira isigure amabi iriko irakorera abarundi uko niko Dr Jean Minani arongoye urunani rwo batavuga rumwe na leta Senared abona ingendo ya Nkurunziza nabiwe baguma basotora u Rwanda bavuga ko arigo ntandaro y'ingorane zo mu Burundi Dr Jean Minani ati ivyo vyerekana ko Nkurunziza vyamunaniye kuba kugwiwe reka tumukurikire Je ndafata nk'inamico ndabazi unaniwe no kuba kugwiwe yamatikosa kubabanyi ukabona umugabo atangwe kuvuga ngo nababanyi bambuza kubaka uramenya ko vyamunaniye mbe umubanyi ukuza kubaka urugo rwawe gute ugira ngo abanyarwanda bari mu Burundi kuza kwica abarundi bari mu Burundi abanyarwanda nibo batumye abarundi bahunga abanyarwanda nibo batumye Nkurunziza azan yihagira ikiringo ca gatatu cazanye ingorane zose bijano ni nkinamico kuko vyamunaniye kuzana amahuri wiwe kuba kugwiwe abisendera handi wewe uko tubona baguma sotobera u Rwanda kugira ngo bagire imana Rwanda robatere bavuga ati n'u Rwanda ni kubera u Rwanda rwarutenje gutuma vyase hama birare mu bantu babice bavuga ati twemwe turikiza abanyarwanda nabo ntibaraza ubwenge barabaretse bavuga ati tubacungiye ngaho iwacu nta nemwe ndabona bajabuka ngo bagende ariko abarundi baguma bidodomba ko vyabananiye nibemere ko vyabananiye
icya kabiri rero igituma bigira mvuga ko ari inkinamico nkunze ashaka abandanya avuga gutyo dusamare bose badusamaze abandanye gutegura amatora yiwe nk'uko abivuga hanyuma amatora azuba yagize ko ntashaka n'umwe aja muri ayo matora kuko arazi neza tugiye tukaja muri ayo matora yotsindwa CNDD-FDD nta bantu igifise n'abantu bari inyuma ya CNDD-FDD abantu bose barashavuye abantu bose bari inyuma ya CNDD be uje inyuma y'umuntu ataja kumariye mbe ko mwavuga u Rwanda ko mengo rumwe ratera imbere kwisi yose baravuga ngo nabantu babivuga ako mugiye mu Rwanda muzoraba muzosanga u Rwanda hose harakaka iterambere ririho kuko niryo ririho nuwo kwankuru kwavu kwemera ko ruzi kwiruka nuwo kwanka iciza wo kwanka naho uvuga ngo kirezi ni kibi ari kirezi kiguma ari kirezi ikintu yari ciza kiba ari ciza kuko isi yose yaho uciye hose bavuga u Rwanda ubu ngo ni gwiza uwo makungu yose avuga tu Rwanda Rwanda ngo ratera imbere uburundi bwo bavuga ngo Rwanda ntibwo ratera imbere nindi bavuga ngo ntibwo ratera imbere kandi bose bavuga ko ngo ratera imbere mu vyandiko byose nsoma bavuga ngo u Rwanda rwabaye rwa mbere muri ibi rwabaye rwa mbere mu naho turimo turaryana aho nkuru nziza arimo araduhemukira barimo araduhemukira bajya abantu kubona u Rwanda arimo araducako rutera imbere naho dusubira inyuma nk'ibirenge. Uyo yari Dr Jean Minani umugambwe FNL ishami rirongowe na Jacques Bigirimana uridoga ko rwaruka rw'imbonerakure rutabemerera gukora ibikorwa vya politike ku rubuga. Jacques Bigirimana agahamagarira abanywanyi biwe kutarwana n'iyo migwi y'imbonerakure ariko kandi ko bategerezwa kwigisha ivyiyumviro vy'umugambwe mu ntumbero yo kwitegurira amatora yo mu mwaka w'2020. Mwirinda gasoto mwirinde imitego turazi neza yuko hatari hake muhora mugenda bakabankira Makamba barabankiye mu Kirundo barabafunze mu Ruyigi n'induru muyinga muraburagizwa turazi yuko hariho n'abamesaje twaronse batubwira yuko mwarenza akarimbi kuko mwigishije mubwira abanama rimwe yuko bokora n'ingufu kugira ngo batsinde amatora birongera akazi bonyene kavuye mu ciyaca ko umugambo uri ku butegetsi akazi wobaha nabo nyine baragakeneye iryo ryaciye ryitwa ikosa kandi mwumva ifata kundi twashaka kubisigura babankiye telefona banga mukuru umugambo ubonye agomba kubasindira mu muhungi gendera rero y'inzoka babonye baje nabi murabazibukira mubwiye uti twarasabye uruhusha twararose none baratwankiye ngo yose mubona iri ngaha izo ngorane mubona dufise nabo nizo bafise ndabonye confrontation. Kuri ayo majambo ya Jacques Bigirimana urunani ngo barundi ataco biyagiriza RCP babona ko iyo ngendo ari iyo kwigizayo nabo bari basanganywe mu vyiyumviro babashigikira bahereye ku mutoni wabo Jacques Bigirimana eka bakaba banabikoreye na Sahwanya Frodebu mu kubanyegeza inama yo gusubiramwo itegeko rigenga amatora bita code electoral. Gervais Nibigira akibaza kubona ivyo babigirira abo bacuditse mbega kubo badasangiye ivyumviro nabo vyogenda gute reka tumwumvirize. Mino minsi cyane aho batangwe gutegura amatora hariho ingendo idasanzwe hayitangaje aho ubona uyu munsi hariho abahora mu abacuditse gose mu CNDD-FDD umunsi baskeye bafise makenga ku nyifato y'imbonerakure cyane tuvuga aho umushinga ntahe Jacques Bigirimana yavuze asemerera avuga yuko umunsi imbona ko zitaborohereza mu kugirisha amanama yabo ariko rero akaca yigarukira akavuga ati ariko ntibaba batumye yuko umunsi naho bivuga afite ubwoba afise amakenga hamwe yavuga uko biri uyu munsi hava amerwa nabi yane ko umunsi rero ibyo benshi rero ndeshe bavuga uyu munsi nani babona ko tuvuga ukuri kindi naco twabonye nk'amatangazo nk'itangazo y'umugambwe Frodebu Sahwanya aho wiyamiriza itegurwa giteko rijejwe amatora aho bavuga yuko batabatumiye naho bakatumira bakabahuvya kwisango bavuga yuko babwiye yuko iyi nama yo kuba itariki 3 bo bagenda baritaba ariko basanga uwo munsi narame yabaye hamisha itariki 4 batanga kwidoga hati yazi yuko uwo munsi umugambo Sahwanya Frodebu uri mu mugambo tuva yuko cuditse umugambo CNDD-FDD ariko uwo munsi bigerekana yuko uwo munsi uko amatora yegereza hariho inyifato yikura fatwa n'umugambo CNDD-FDD kugira ngo yikure ko cyane abo bahora bacuditse cyangwa nabino umunsi bafite ubwoba yuko ejo ushobora guhinduka basanga ntakiri kumwe gose biboneka yuko umunsi rero gutegura amatora umunsi bizohindura ingendo
nini hagati y'abacunze n'umugambwe CNDD-FDD hamwe kandi n'abo bantu babitoye ko uyu munsi bakorana biratangaje kubona yuko nka Jacques Bigimana dusanzwe tumenyereye imvugo yiwe uyu munsi yemeye akavuga yuko imbonakure zibangamira ibikorwa by'umugambwe FNL turazi yuko keshi yama ariko aravuga neza bijanye n'uko gwaruka imbonakure avuga yuko bari kubaka igihugu tibuka ko avuga yuko bari mu bantu bateza imbere igihugu umwe uyu munsi avuga yuko babangamiye uwo mugambwe kandi nini migambwe uyu munsi biraboneka ko bidoga gose ngo turamuzene urongoye urunani amizo y'abarundi yidoga avuga yuko atamenyeshejwe ingene code electorale yateguwe kandi ari muri amushinga amateka afise abashinga amateka bivuga yuko uyu munsi rero hariho igihengere kinini cyane gose hagati y'abanye politike kubera amatora ariko yategurwa hariho umwese ko afata ikibanza ciwe ashaka ko mu mwaka wa 2020 yoba ari imbere gusumba abandi ngo ntibitangaje kumva ko n'abahora bikundwa kaza kuri CNDD-FDD batanguye gutaka ko bageramiwe kuko badashobora kubandanya bakora ibikorwa vya politike. Jacques Bigirimana arongoye ishami rimwe rya FNL yarakwiye kwihangana kuko babashishitiye kuva kera nakaba abizi bikaba bivugwa n'uwahoze ari umukenguza amateka umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse akavuga ko nakare ari amatora atemewe n'amategeko ko rero izo njyane ziraba bo vyega tumukurikire. Birabahindukira hajya abarundi subigugu bawuciye umugani bati duri abandi rutakwibagiye mbere no mu rurimi rw'abazungu hariho ivyo tuzi ngira ngo vyabaye mu ngwano y'isigira kabiri igihe bariko abadage bariko baratoteza abayahudi umwe yabonye ashikiriwe aja kuvuga ati sinari ndabizi yuko nzoshikirwa kuko baraje baratwara umuntu umusendikaliste umuntu aharanira inyungu z'abakozi ndanuma baza baratwara umenyesha makuru ndanuma sinasemerera kandi babarenganya baza baratwara umuntu yikorera utwiwe gutyo hanyuma rero uyu mudage yarashikiriwe aravuga ati sinenzi ko nzoshikirwa nanje nzoruha nkashikirwa kandi atawe uri hasigaye amvugira none rero Yohani bambe Yakobo Bigirimana bishobora kuba ari ivyo kuko abantu bose bavuga ukuri bagasaba yuko haba umwidegemvyo haba amahiganwa mu migambwe no mashiramwe yikorera atarondera inyungu za politike abantu bakabaho bagakora uko bateza gukora kuko amabwirizwa abivuga barabirukanye hasigara ari umwe yimaditse kuri bo none rero haje bazomumatura bapfe bamushikire atandumwe akimuvugira niho rero atabaza ntagire numwe asubira ku ntagire numwe amwitabira ko kamo yateye mbona nabamwitabiriye nabo nyene abavuga nabo mufashije Frotebu urabona nabo nyene yari tanguye kujamwo ngirabe yuko je matora urabona ntibayishiramo barayibagira bakabahenda ko batumi bakenda hinamiri bagasanga yabereye ahandi nuko bigenda ikibi iyo ubonye inkoni ikubise mwene wanyu ikubise muke wirenza urugo inkubi kubise irabije ntuvuga ngo kubita abansi kuko n'abakunzi birajana ico kirundi twaracibagiye Jacques Bigirimana iracibagiye ni uko rero bizogenda ari munsi y'inkuba ikubise izomukubita nawe nyirira mukubita ashikiye mbega ahavuga ivyo ndabona ko nimbonera kure zifatwa nawe mugambwe CNDD-FDD nawe nyene barashikirwa mbe ndaretse Jacques yitwa ko afise umugambwe wundi nawe nyene yanyonoye abandi bizomushikira nta uzoba kimuvugira kukabo muvugiye abo bandanije urugamba rumwe barabirukanya abandi barapfuye kandi yari mwoga yarakokeza none barashikiye
Nayo kubijanye n'amajambo yashikirijwe na Jacques Bigirimana mu kwifatira mu gahanga abasenyeri b'u Burundi kubera basaba abategetsi b'u Burundi kwitaba ibiganiro. Umushinga ntahengurutse yibutsa ko kuganira biri mu muco w'ikirundi boba bisunga mu gusaba ibiganiro. Ikindi kandi yibutsa nuko nabo basenyeri ari abarundi babona amagogo abarundi barimwo bakifuza ko bayavamwo. N'ubunyene uwahoze ari umukenguza amateka Emmanuel Nkengurutse. Jacques Bigirimana turazi yuko adashikiye ibiganiro urumva uza avuga ibiganiro avuga cyo kimwe na leta avuga cyo kimwe na CNDD-FDD naho numva bamuhindukiriyeko kurya abasendedefite banka ubabwira ko ubugira ibiganiro niko nabo nyine ateza kubivuga kurya asa n'umuvugizi wabo sinzi ko babibonye amaze igihe niba bavugira ikindi gira kabiri umuntu yovuga ku byo yavuze yarakwiye kugira icyo avuga naho ku byo mutambukanyi w'umukuru w'igihugu Denise Bucumi yavuze mbega no n'abasenyeri abahora ko batavuze nka birya Denise yavuze kandi birya yavuze n'ivyo nukuri kuzima ko bataca bavuga ko ataca muvugako none ngira ngo nuko bavuze bike cyangwa bakabivuga mu yandi majambo cya gatatu novuga abasenyeri b'abakatolika n'abarundi barabona ibiba mu gihugu none babivuze ariko saba bafise cyangwa bagomba kuzivya uwo ari we wese atavuga cyo kimwe n'ivyo cya kane Eklezia Katolika uko ndabizi iraba kubaho neza kw'abantu abanywanyi bayo rero iyo abanywanyi babo babona yuko byoba nkenerwa yuko bavuga bakabahanura si bibi mbego uyu muntu yanga umuhanuzi ninde si bibi Eklezia Katolika yamye hanura leta kuva na kera cyane yamye hanura isaba yuko abarundi bonywana bakaguma mu bumwe abategerezwa gutegekera igihugu bagitegekera mu bumwe n'ubwumvikane bwa bose si bishashe rero kuri Eklezia Katolika kugira igiti hariho ibintu abarundi mupfa none ni murabe mwicarane muvugane ivyo Eklezia Katolika ivuga n'ivyo amakungu avuga n'ivyo akarere turimwo kavuga n'ivyo ishiramwe ry'ubumwe bwa Afrika bivuga n'ivyo ishiramwe mpuzamakungoni ivuga n'ivyo n'abanyaburaya bakunda kudufasha cyane n'abanyamerika n'abandi bavuga none ivyo genda gute ariko se bakoze ko bavuze n'ivyo abandi bavuga kandi bakavuga indeze y'abarundi mbega ninde yohanura none bari gushima bavuze ati ni mucane imwe musubirane imwe mwicane biratangaje umuntu yoga ari jambo nkarirye ijambo ni ryiza ni ijambo ry'amahoro ni ijambo ryo kumvikana ni ijambo ryo kugarukana amahoro mu Burundi nta yariho Tukiri mu bijanye na politike nyene amezi ya Munyonyo na Kigarama na mezi yaranzwe n'imyerekano yateguwe n'ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza kugira yiyamirize bamwe mu bategetsi b'umuryango wa Afrika na Afrika y'ubuseruko mu ntumbero yo guhuma amaso abarundi ntibabone igihugu kiriko kiraja ivyo bikaba biri mu cegeranyo c'urunanigo barundi ataco biyagiriza RCP Gervais Nibigira icegera c'uburongoye ugo runani akongera kandi avuga ugushaka gukoresha ukutariko iyuguruzwa rya dossier ijanye n'igandagurwa ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye kubera ko batigera bavuga ubwicanyi bwakwirikiye bavuga gusa igandagurwa rya Ndadaye kurikira hama kandi vyekeye aho haba imyekano idasanzwe yo kwiyamiriza amakete yandikiwe mu gihugu hamwe n'umukuru w'igihugu ca Uganda aho kanje tuvuga kandi vyekeye cyane aho haba imyekano yo gushigikira ngo butungane aho bugururiye urubanza rwerekeye urupfu rwa nyakwigendera president Melchior Ndadaye aho rero cyo jose tuvuga ibintu bikomeye cyane gose n'amajambo yashikirizo twibuka cyane aho bavuga yuko president yavuze ati intambara ntiyaheze yatanguye ahubwo kandi benshi gutegurira kugira ngo bagwanire igihugu bikenewe no gupfa bazopfa tuvuga kandi byekeye aho nk'umukuru w'umugambwe yagiye ahemiriza
abanyagihugu cyane ari mugambwe CNDD-FDD yuko umunsi atashobora bagitinya kubera bashikiriye kwikukira nyako Nkuva yuko uwo munsi yarekanye yuko ubundi bikukiye kuva aho batanguye kuzagira ivyekeye uwo munsi mukuru dasanzwe umugwanyi rero aho bitangaje nuko tati ko umunsi murundi habaye abagwanyi benshi imihari myinshi ariko umunsi mukuru umunsi kogwa ni y'umugambwe CNDD-FDD gusa tati ko ariho imigwi myinshi yabaye irenga 5 ariko uwo munsi hibutsibukwa umugambwe umunsi CNDD-FDD ariko abandi bacabibagira yego cyasaba yuko rero uyu munsi hariho abanyagihugu benshi umunsi bagenda munyekano kandi batabishaka biraboneka yuko usanga abantu bagenda kubera batinya ko kwicwa canke bakugwa mu buzi aho usanga uyu munsi hariho abantu bagenda bidoga ko batinya yuko ejo baca amande canke bahava babunga canke bakakura mu bibanza barimo hama kina cyo cekeye amashira hamwe yasohoye amatangazo dasanzwe bavuga yuko bashikiye inyungu zose zafatwa cyane aho nkishira hamwe aba basabye yuko cyane abantu bose bagirizwa ubwicanyi bwa Mikindo Ndadaye bofatwa ariko bakibagira yuko Ndadaye amaze gupfa hari ubwicanyi bwisi bwakurikiye ariko mu matangazo yose bagiye basohora ntamwe bavuga yuko uyu munsi habaye ubwicanyi inyuma yuko Ndadaye amaze kugandagurwa. Amakuru yacu twetandukire mu bivugwa hanze y'igihugu abantu babiri nibo bahasize ubuzima mu basirikare bari bashatse gutembagaza ubutegetsi mu gihugu ca Gabon ariko bikabata kuwa amazi abandi 8 nabo batawe muri yompi bashigwa imbere y'ubutungane bariko barumvirizwa ngo bo babiyemerera ko atabasirikare bo hejuru bo bari inyuma yabo eka mbere ngo nta n'abanyepolitike bari kumwe nabo nkuko bigaragarira ku rubuga ngurukana bumenyi rwa Facebook Ondo Obiang Kelly yarabarongoye murantunge yoba yarafise indoto zidasanzwe zo kuba umutegetsi mu gisagara ca Libreville ubuzima bwasubiye kumera neza eka mbere n'umuhoro wa internet wasubiriye gukora Kuri yacu mu gihugu ca Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwemera ibizoba vyavuye mu matora nico kizotuma amahoro asasagara ivyo vyavuzwe na nyenubweranda Papa François kuri uwa mbere aho yararamutse yifuriza umwaka mwiza abaserukira ibihugu vyabo i Vatikano yarashikirije kwakurikirana hafi uko ibintu biriko biragenda muri Kongo ngo ico yifuza nuko ico gihugu cofata inzira yo gusubiza hamwe maze kigatangura gufata inzira y'iterambere gutyo injyane z'urutavanako zimaze guhitana abantu imiliyoni n'imiliyoni zigahagarara Nino kuri no nkuru dusozere ko no makuru yacu ndabashimiye ko namwadukurikiye naho ubutaha